ishirahamwe ryishinze kurwanya urudandazwa rw'amagendo mu Burundi hamwe n'ubunyonyezi bw'igihugu rirashima muri rusangi ko mu Burundi harangwa amahoro n'umutekano mu gihugu cose. Ibitandukanye n'ibishikirizwa n'andi mashirahamwe mwamwe atanezererwa n'ibikorwa n'utwigoro twa leta mu bisata bimwe bimwe, ishirahamwe Ariko-Mafebe rirashima kandi rigakeza leta mu twigoro twayo ingene riko iritaho mu bisata by'uburimyi, ubworozi, gutwara ibintu n'abantu, amagara y'abantu n'ibindi. Ariko-Mafebe turashima amashirahamwe ya Regideso na ARB biciye mu bushikiranganje bikukira mu twigoro bariko barakora mu bijanye n'itangwa ry'umuyaga nkuba n'iyubakwa ry'amabarabara. Ariko kandi hari bisata bimwe bimwe bikiboneka ko hakwiye ivyo kosorwa. Aha tukavuga nko kubijanye n'isukari isanzwe yimurirwa mu gihugu cacu, ariko hakabaho ikena ryayo. Tugasaba leta ko yokurikirana ingene iyo sukari iva mu hinguriro igashika mu bene gihugu, naho tubona yuko hariho ibiyimara biva mu bikorwa vy'amaji n'ibindi bikorwa nayo. Aho tutibagiwe yuko ubujejwe Sosumo yari yaramaze gushikiriza ko umwimbu w'isukari ukwiye mu gihugu cacu. Kubijanye n'iduga ry'ibiciro ry'ivyankenerwa ku bifungurwa bifatiye kwihindagurika ry'ibihe, biboneka yuko umwavu nawe nyene ushobora kuba udakwije ibisabwa n'amategeko no mwitangwa ryayo. Aha kandi tukavuga mwitangwa ko ushikira bene gihugu utevye mu gutanga uwo mwavu. Ariko-Mafebe isavye leta y'u Burundi gufata ico kibazo mu minwe kugira ngo ishirahamwe FOMI rishobore gutanga umwavu wizewe, ukwiriye ku gihe kandi ukwije ivyangombwa kugira isi ntibandanye itituka kandi umwene gihugu yoroherwe. Aha kandi Ariko-Mafebe iranegura ingene mu bisata vya leta bimwe bimwe usanga hariho gutevya amadosiye y'abene gihugu, bigatuma ivyo bagira bakore bidindira, mbere benshi bakabiheba kubera iryo dindira ry'amadosiye ku maserivisi ya leta ku mwene gihugu. Ivyo bigatuma rero leta ihahombera mu makori n'ibindi vyankenerwa usanga umwene gihugu vyo mugirira akamaro. Tutibagiwe yuko n'uwo nyene guhiga amadosiye ahatakariza bimwe bikomeye cane. Ishirahamwe ryacu Ariko-Mafebe rirasaba kandi leta gushira mu bibanza abantu ibona yuko babikwiriye kandi bifuza iterambere ry'umwene gihugu, bafise n'akarangamutima ko gukunda igihugu. Nitworangiza kandi tudahamagariye abarundi bose guhindura ivyiyumviro n'ingendo no kwitabira iyubakwa ry'igihugu no gushigikira utwigoro n'iterambere biriko birangurwa na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi.